erega iki gihugu ni igihugu cacu ntabwo ari igihugu c'abanyamahanga kandi baravugwa ati ni twebwe tuzocubaka none twocubaka gute tudashaka kugira ngo duhinduke ko igihugu kiriko kiratera imbere ko n'amakungu ariko aratera imbere natwe dushaka ngo tuje muri competition internationale none bizokunda gute tuvuga ngo muri vision 2040 kizoba ari igihugu cigaburira 2060 igihugu giteye imbere ivyo bizoshoboka gute mu gihe tubandanya mu vyiyumviro tugenda dusubira inyuma ntitwemere guhinduka ngo tujane nibihe ico nico kibazo ntitwemera guhinduka kugira ngo tujane nibihe kugira ngo wumve yuko igikorwa d'abord amahera après kubera iki duhera ku mahera igikorwa hanyuma ntidushaka kugira ngo tubicurukure kubera iki duhera ku mahera igikorwa kikaza nyuma muri budget programme bahera ku gikorwa amahera kaza nyuma kuko amahera azaza kuba affecté ku bikorwa kandi hagati ya relation hagati ya mahera n'igikorwa resultat irimwo tout simplement nico bavuze raba igikorwa ko cagenze inyishu yavuyemo niyo relation iri hagati y'amahera n'igikorwa nico kintu cavuyemo nico hano muvuga muti resultat noneho hariho nibindi twogumengo bitugora kumva kumbure bitugora kugira ngo duhiruka tuyapproprier igikorwa iyo kiriko kirarandurwa igikorwa gifisa ama etape gicako ntushobora gukora igikorwa ubwo nyene igikorwa ngo gice kiba au complet oya gica ku ma etape ayo ma etape nayo kugira ngo umenye yuko uri kurakora neza utari kurakora ibisubira inyuma ayo ma etape baciye bayafekta ko ivyo bita ba indicateur akwereka yuko ivyo uri kurakora biri mu nzira nziza ama indicateur les IOV ico naco abarundi umengo kirakugura kugira ngo twumve kuko ivyo nibifasha kugira ngo uhinduke no mu nzi wawe c'est la même chose nimba ushaka kurangura igikorwa giha ama etape uvuga uti etape ya mbere intambwe ya mbere nzokora iki intambwe ya kabiri zuguma ikorwa kigeraha intambwe ya gatatu gutyo aho ucyo uvuga uti ku ntambwe ya mbere ikizemeza ko nakoze neza nikihe ni indicateur ni yihe objectivement vérifiable ivuga ko atari ibintu émotionnel ikintu n'uwundi uwari we wese abonye iyo indicateur achavuga ati niyo donc elle en IOV si sentima z'umuntu oya ni kintu kiboneka objectif kandi uwari we wese akiba chavuga ati iki nico